N'igenekerezo rya 2025 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 ni mu kinama ku kibuga cy'umupira w'amaguru ni mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura. Aha rwaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe bita Association des jeunes pour l'auto-développement et la promotion de la musique en solfège, rwari ruramutse ruje kwerekana impano zarwo ahanini zifatiye mu kuririmba. Aha abatumiwe bari benshi, bakaba bari baje bava mu mihingo yose y'igihugu. Bamwe muri bo mbere bakaba basabwe kubanza kuramutsa ishengero imbere yuko hagira ibikorwa bihambaye. Haleluya! Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uko mugenzi wanje amaze kwakira, ashaka abataza gusanga ndabasaba ikintu kimwe. Urabona ko twakoranijwe n'abahinga baririmba indirimbo z'Imana bakurikije amasolfège. Musabe mwese rero uburiki uvuge muti do re mi fa do la si do do si la do fa mi re do do re mi fa sol la si do do si la so fa mi re do. Haleluya! Nkuko bisanzwe biri mu nshingano zabo, abashika hafi 150 batanze amaraso n'akarengo utanze amaraso abatanze ubuzima. Aho mu banyarutse mu yari ibintu byiza gutanga ubuzima ku bandi, kuko haragera igihe umuntu akagwara haje ndumuzero negative batiko je banyihera y'ubuntu mugarera ifoke abandi babyuke bo binezererwa baje gutanga nabo dukiza ubuzima bw'abandi kuko natwe badukiza abandi tutazi. Mu gutanga amaraso ngo ni gutanga ubuzima, umva biriko rarokora. Rero ko hatuko turatanga amaraso numva ndabiryohererewe cyane kuko nzi ko hariho umuntu ejo cyangwa hirya ejo ashobora kubura amaraso ngira ndokore. Ni mu gikorwa gutanga amaraso, ariko amaraso azofasha abantu bayakeneye. Hariho abantu benshi baba bashaka amaraso ariko bigorana n'uburyo bwo kugira ngo bashobore kuyaronka.
ariko yo ndi sawa ndamahoro cyane yego ni cyamisi yose cyane n'ubwa mbere ni misi yose banezerewe cyane ndabyishimiye ko uyu munsi ni umunsi igenekerezo twamaze gushikako agiye umunsi w'isabato nk'uko dusanzwe turi abadivantisite umunsi w'indi dukunda kuruhuka isabato hariho igikorwa twabonye cyagiye gikorwa mu Bisirayeli igihe batanga amaraso y'Abisirayeli haraje marayika arigaragaza igikorwa rero cy'ubutabazi kirafatanye rero n'igikorwa cyo gutanga amaraso rero ntabwo ushobora gukunda mugenzi wawe udashobora kumuha amaraso rero bibiri tugira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ibi rero bibira nk'uko tubivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda niyo mpamvu rero uyu munsi twaje gutanga amaraso kugira ngo dukunde bagenzi bacu bamaze iminsi bafise ikibazo cyo kuba ko batabara mu bijyanye no gutanga amaraso kuko aya maraso turiko turatanga mu butandukanye ayazogenda gufasha abagwari mu bitaro banabona ikora maze bayibuke ko hariho bamwe bayatanze bifatanije n'ishengero cyangwa n'igikorwa cy'imyizerere ukwizera kutagira ibikorwa ngo kuba gupfuye mu bisanzwe ibijyanye n'ijambo ry'Imana si ukwizera gusa kuko ukwizera gutegerezwa kujyana n'ibikorwa kandi muri ibyo bikorwa harimo no gufasha abandi kugira ngo babeho neza iki gikorwa rero turiko turakora cyo gutanga amaraso gifise intumbero yo gukiza ubuzima bw'abandi indembe ziba zisindikajwe n'amagara yabo hanyuma iyo dutanze amaraso abaganga bareza bakayikora kugira ngo barokore ubuzima bwabo mu gihe rero hari icyo gikorwa cyo gutanga amaraso indirimbo nazo zariko zisamirana hirya no hino munyuma umuvugabutumwa yari yatoranijwe yatanze insiguro ahanini akaba yashimikiye ku rukundo agasaba rero abantu bose kugiranira urukundo igihe Yosefu bamuta mu ngobo bari bimbiye gushika mu amazi Yesu yari muri icyo kinogo Yosefu ndaciye abaye abanyamuze muti amina hajya nyene bagucuritse Yesu ni hari hajya nyene bakwifuriza basi bahugushira Yesu ni hari bwira mugenzi wawe ati Yesu aragushigikiye haleluya uyu Yosefu yavuye mu nda akomeye ajyanwa mu gihugu bo bimvuze ko bamwishe ariko imipango y'Imana yari ijyanye nde nyuma y'imyaka itari myinshi itari mikeya inzara yarateye mu gihugu mbega reka mvuga mu isi hose atera inzara Yosefu yaragizwe inkundu akaza ko yari yamaze gukundwa n'umwami yaraciye mu bigeragezo byo wa mugore yarabitsinda
hanyuma arotora inzozi nziza cyane, hanyuma abwira umwami ati worondera umuntu w'umunyabwenge w'umuhinga, umuntu atunganye akoroganiza agatunganya kugira ngo ibi byo kurya biza byimburirwa ahantu henshi heza. Igihe inzara yatera, se wa bahungu arababwira ati nimugende, numvise ko mu gihugu cya Egiputa hariho amasumiro, yaco muguma ngaha tutapfa. Aba bahungu baramanuka, ntibari baciyumvira ibya Yosefu bakiriho, maze bashika mu gihugu basanga Yosefu yabaye umuntu ahambaye cyane, ntibanamumenya, ntibamusobanukiwe, ariko we akibabona arabamenya. Haleluya! Bwira mugenzi wati Yesu arakuzi. Yesu arakuzi. Yosefu akibabona baserutse arabamenya. Aba bagabo bagishika bikubita imbere yiwe barapfukama, kuko bari babura ko ari umuntu ahambaye cyane, yarakikijwe. Hanyuma Yosefu arabirengagiza, atagura kusa n'ubakankamira ati murava he mukaja he? Twebwe tuvuye mu gihugu cy'ibunaka, twavuka turabana 12, umwe ndakiriho, uwundi w'umuhererezi yasigaranye na mutama wacu arashaje. Twebwe nta kitugenza atari ugusuma. Ati mwabagabo mwe maravyigane mumeze, muze we no gutata igihugu aho coroshe, mwebwe murabatasi, murabagizi ba nabi. Ati oya, twebwe turabantu babarwaneza, tugenzwa no gusuma, kuko iwacu ndavyo kujya biriyo. Yosefu arabitegereza, maze arababwira ati uwase wawe aracyariho? Ko ndabitegereje nkabaraba nkabona murabatasi. Aba bagabo batangura kubwirana ati murabona ya maraso ya mwene wacu twakora, aya ni ariko aradukurikirana. Cyagihe ndanyarababwiye ni Yuda, cyagihe ndanyarababwiye ndi tumwice, titwisase kwa maraso, kuko uyu mwana aya ni yambara dukurikiranye. Bibaza ko Yosefu atavyumva, kuko igihe yababwira ivyo Yosefu yari afise umuntu amusimurira mu rurimi rwumvikana, ariko ibyo bavuga yarabyumva. Reka sinje kure, bana ba data, Yosefu arabiyegereza, kuko arafise umutima w'urukundo n'impuhwe, agira umutima w'imbabazi. Uwo dukwiye kugira mu mihana yacu, umugabo n'umugore tubagiranira imbabazi, abana bacu tukabagirira imbabazi, n'abana bakadusaba imbabazi, abavukanye, inshuti n'abagenzi. Aba barinzi bariko baraca ngaha, bariko barana indirimbo zihambaye zo guhimbaza Imana, ariko hose agasatani yobikikamwo akabashiramo agashari, ati naka yafashe microphone, je ntabwo nayifashe. Ujya avuza akajwi keza, je bangije inyuma. Ivyo bitsindwa mu izina rya Yesu, kuko twese dukorana umugabo umwe. Yosefu abitegereje, agira imbabazi, arabayishuka ati reka gutinya, erega ni jewe Yosefu. Ko numvise amena? Ni jewe Yosefu, umwe mwagurisha, umwe mwata mu kinogo, umwe mwagirira nabi, ndacyariho, kandi ujyawe umugambi w'Imana kugira ngo nshika ahantu ndabitangira imbere, kugira ntimuze mwicwe n'inzara. Nimuze dusangire. Arabapfumbatira kumwe mwabigenza mu mwanya uheze, mupfumbatirana, nimurabwene mwicaye muhimbawe, hama Satani akaza agabasandaze. Ashimwe katika jina la Yesu. Mu kiganiro n'amenyesha makuru, bamwe mu bitavye ubwo butumire bw'igikorane cyo gwaruka bashimye. Nitwa Pasteur Simplice Ndayishimiye, umwe mu bagize urwaruka rwa association nkuko mubibona AGPM, Association des Jeunes pour l'Autodéveloppement. Iyi association ikaba yari ifise igiteramo uyu munsi kuri igenekerezo rya 25 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Muri iki giteramo nkuko mubibona, abajene baduteguriye ibintu bidasanzwe. Ubwo gwaruka baduteguriye ibikorwa bitandukanye, na cyane cyane
ibikorwa byo guseruka ku barwayi na cyane cyane babandi babuze amaraso. Nk'uko rero mwamaze kubibona, mwabonye urwaruka rwinshi cyane rwagerageje kugenda mu bibanza byari byateguwe kugira ngo bitangirwemo amaraso, aho hashoboye kuboneka abitanze ku bwinshi bashobora gutanga amaraso kuri uno munsi. Hari rero n'ibindi bikorwa twari twateguye uyu munsi kugira ngo dukangurire abarundi n'abarundikazi, abenegihugu b'igihugu cy'u Burundi, mbere urwaruka kugira ngo mu kubaho kwabo bame bibuka ko nabo ubwabo batiremye. Hariho rero ingingo twashoboye kuja ko nk'ingingo zo kwitungira amagara, ikigeretse ko abantu bari bakoraniye hano muri kino kibanza bigishijwe uburyo bwiza bwo kubana neza, icyo twita ivyirwa vy'ingo n'imiryango. Ibyo byose rero bikaba biri mu rukurikirane rwari rwateguwe n'uru rwaruka ruhurikiye muri association bita AGPM. Hari isinzi ry'abantu benshi bavuye mu mihingo y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, bari baje kugira ngo bifatanye n'iyi association AGPM muri ibi bikorwa bidasanzwe. Muri ubu butandukanye bw'abo bantu turizera ko bagiye batahuye ingingo nyamukuru zigize iyi association yacu. Iyi association yacu twayitanguye ariyo umuziki, ariyo kwigisha urwaruka umuziki, ariko twarabonye ko tuzogarukira ku muziki gusa. Twarabonye ko dukwiye no kuja ku zindi ngingo, na cyane cyane gufasha abatishoboye, kwigisha abarundi n'abarundikazi imibano myiza, icyo twakwita sociale, n'ibindi byinshi urwaruka ruriko ruragera ko kuri uno munsi nk'uko mwamaze kubibona. Murakoze. Turanabibutsa ko ari urwaruka rwarereshejwe ijambo ry'Imana, n'urwaruka nago rutegerezwa gufatanya kuba nyambere mu gukiza imitima y'abarundi n'abarundikazi. Urugwaruka dufise rwinshi n'urwaruka rwahoze mu mashengero, mbere urwo rwaruka twavuga ngo rwarirukanye ntiriguhabwa umwanya ngo rushobore kwidagadura, ariko kandi tukaca turuhamagarira ngo naho baba bari hariya mu mihana iwabo, mu mitumba iwabo, mu makartier iwabo, babandanye igikorwa cyo gukorera Imana, bataravye ngo nuko batabikibikorera aho bahoze bari mu bibanza bitandukanye, nkuko bahoranye ishaka ryo gukorera Imana. No muri kino kibanza nyene turimwo babandanye bakorera Imana ijoro n'umutaga, kandi Imana aho uri hose irakumva kandi ikagufasha, kandi ikagufasha no gukorera abandi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nitwa Ngendahayo George, hanyuma nkaba nsanzwe ndi umwe mu baje kuroreza cyangwa se gufatanya n'iyi association AGPM. Mu by'ukuri izi mpano zabo ahubwo ziratangaje cyane, kuko uravye ivyo bakora biraboneka neza ko imigambi yabo bayirangura yose. Ngerageje kuraba imigambi bafise, hanyuma tukaraba n'ivyo badukoreye uno munsi, biragaragara ko mu by'ukuri imigambi yabo ishigwa mu ngiro. Nk'akarorero baravuze ko ari kugira bateze imbere ivyigwa bijanye na solfège, sinzi ko nozivuga mu Kirundi, ariko cyane cyane umuziki. Kandi mu by'ukuri turavye ivyo batweretse, umuziki wabo urateye imbere kandi baragerageza kubikora n'umwete n'ubwira bwinshi. John nitwa Ntibazonkiza Fidele. Urugwaruka ratweretse ibintu abarundi nibo bavuze ngo uwanka agakura baga umutavu, ariko baratweretse ibikorwa byiza cyane bituma natwe tugiye kugira ishaka ryo kubafata mu mugongo kugira ngo batere imbere kandi bateze imbere n'urundi rwaruka rw'igihugu, kuko bizofasha cyane igihe usanga urwaruka rumwe ruriko ruja hirya no hino mu bindi hazi cyangwa se mu bindi ataco bimaze, mugabo nibaze muri iri shirahamwe bizotuma batera imbere no mu vy'Imana. Umukuru w'iryo shirahamwe nawe yahavuye rero atanga intumbero ubafise. Nitwa Bizimana Claude, sanze ari jewe mpagarariye iri shirahamwe AGPM, Association des jeunes pour la promotion de la musique en solfège mu gihugu cyose. Intumbero y'ishirahamwe
intumbero y'ishyirahamwe ni kwegeranya urwaruka. Dufite urwaruka rwinshi mu gihugu kandi urwaruka rwizera rw'abakristo ukunda gusanga kenshi batwagwa n'iby'isi, ugasanga bageze nko guhingura umuziki bagiye gutegura indirimbo z'abasani kandi ari abana b'abakristo. Twebwe rero twabateguriye iri shyirahamwe tuja hamwe mu ntumbero yo kugira ngo tubegeranye, kubera yuko ukunda gusanga kenshi urwaruka rutwagwa na byinshi. Twaciye dushyiramo izindi nyigisho zijanye na sociale, zijanye n'iby'imyimenyerezo ngororamubiri, zijanye n'iby'ingo n'imiryango kugira ngo bashobore kubandanya bakura neza bakorera muri Kristo. Ntibyoroshe na cyane cyane uri gukorana n'urwaruka, ariko kandi iyo urwaruka warugize abagenzi ibintu biragenda neza. Ikibiteza imbere gusumba ni ibikorwa dutegura byo kubegeranya bavuye mu mihingo itandukanye. Twahora dukorera mu mihingo y'amakomine canke y'intara, mugabo uyu munsi twagerageje gutanga ubutumire naho bitatworoheye, dutumira abo mu gihugu cyose kandi turashima ko batwitabye. Uyu munsi rero turiko turahimbaza twerekana impano zitandukanye bamwe bose mu turere baje bavamo. Indoto y'ishyirahamwe nuko urwaruka nibwo kazoza kacu, haba mu miryango, haba mu gihugu, mbere no mu byo kwizera. Abana basenga, abana biyegereje Imana baratandukanye cyane n'abana batakuriye muri ubwo buzima. Twebwe rero twagerageje kubegeranya cyane cyane igitigiri nyamwinshi cy'urugwaruka bagiye bahura n'ibihuhusi byinshi, bafise ibikomere byinshi, hari amashengero bagiye bavamwo atandukanye kandi ugasanga uburyo bavuyemwo ntago bitomoye neza, ariko kandi hako bononekara ngo bace babivamwo burundu. Twashimye kubegeranya, nicyo gituma rero uyu munsi turi ngaha, kandi yaba abajeje intwaro baba n'abandi badufashije muri iki gikorwa babyitwayemo neza, barabona neza yuko intego yacu ari nziza. Ibi bikorane kandi n'amahuriro ntibyitabirwa n'urwaruka gusa, hari n'ababihurumbira batari muri ayo kategori y'urwaruka kubona ko bakuze, ariko kandi bakabyitabira kubera ko inyigisho nyinshi zitangwa babona ko zifite akamaro mu bugingo bwabo. Akamu tubatera ubwa mbere ni uko baba urwaruka ugomba kubandanya dukora ibikorwa byo kwiteza imbere, bakareka kurera amaboko. Dufite inyigisho twabahaye yuko bagomba gukura amaboko mu mpuzu bagakora uturaka batagiye kwiba cyangwa ngo biyumvire banaka ngo bafise ibi ngo bazodufasha, ariko bakabaho bibeshejeho. Nicyo gituma no mu nyigisho tubahereza twabasabye ko biga kwiyumvira, tukabafasha kwiyumvira ibishobora kubabeshaho mu buzima bwa kazoza. Guhura n'ibikomere mu bijyanye n'ubukristo, twarabigishije yuko na Bibiliya irabivuga, abakristo ntibagomba kubaho mu buzima bwiza banezerewe bari mu munezero, ni ngombwa bahure n'ibibagerageza. Rero muri uko kwa n'ibibagerageza, ni mu nyigisho zihambaye tubahereza harimo kwihangana no gusengera abo bateje ibyo bibazo kugira ngo Imana ibakoresheje bahinduke, apana kubanka, tubigisha kubakunda. Uko wigishije uwakunyanyashe cyangwa uwagutoteje ugwanko ntaho butaniye nawe, ahubwo uramwiyegereza nk'uko impanuro ya Bibiliya ibivuga, ukamusengera hanyuma hindutse mugasubira mukabana amahoro. Rero turi ngaha muri iyo ntumbero kugira ngo ntihabeho urwaruka rufata ingendo itari nziza, na cyane cyane ko ibikomere byo mu mitima batabibuze. Tunapaswa kuzionea njia za kale, tuwe makini tena tusimame imara, tuombe kwa bidii na upendo. Hiyo ndiyo siri ya kushinda pambano hili, na mitume walishinda kwa maombi pekee. Bila kufanya hivyo tutapotea njia, kanisa la Mungu la mwisho. Tunitaye, washubi churu.